tubaramutse twongera tubashimira abakunzi ba Ivyacu TV namwe mwese mudahesha gukurikirana ibiganiro kuri TV yacu. Ikaze turabire hamwe kahise ku Burundi. Mu kiganiro ca mbere twavuze kuri kahise ku Burundi, twaganiriye ku bami batwaye Burundi, aho bamwe bemeza kuri 16 abandi 8, gusa vyose vyavuye ku kuba imbere y'umuzo w'abazungu kahise kagenda karaherekanwa ku munwa atari uburyo bw'inyandiko, ari vyatumye amadidane atabura ku bami batwaye Burundi. Gusa nkuko twabigarutseho nuko abemeza 16 canke 8 bose bahuriza ku kintu kimwe, ari uko uwatanguriye bose ari Ntare Rushatsi Cambaranama. Amamuko yiwe yagiye atangaza benshi cyane, rero navyo vyatumye bibagora kuvuga iyo yazananye. Niyo bamwe bahera bavuga yuko umwami wa mbere w'u Burundi Ntare Rushatsi Cambaranama yoba yazananye mu ijuru, abandi nabo bati yatowe mu ishamba, abandi nabo ati yatowe hafi ya Tanganyika. Hari n'abandi baja kure bakemeza yuko yazananye i Rwanda, i Buganda canke se yazananye muri Ethiopia. Bamwe bose babivuga bashingiye ku kungene umuzo wiwe no kuboneka kwiwe kwabaye amayobera, ariko kandi hari n'abandi babishingiraho bafatiye ku nyigisho bagiye barahabwa. Ariko hari n'abandi bemeza yuko umwami w'u Burundi yavukiye i Burundi, nyuma aza guhungishirizwa muri Tanzania, yongera kugaruka i Burundi, abo benshi bakunze kwita Secret do Ngoma. Ikaze turabire hamwe amamoko ya Ntare Rushatsi Cambaranama, turifashisha ibitabo bitandukanye harimo Legende du Passé ya Jean Francina, L'Ame du Burundi ya Bernard Zur, n'igitabo ca Histoire du Burundi kuva kuri ere chrétienne gushika mu mpera z'ikinjana ca 20. Ikaze tubirabire hamwe. Kugira utahure neza kahise ku Burundi n'amamuko y'umwami wa mbere Ntare Rushatsi Cambaranama, nkundira gato tubanze turabire imbere y'umuzo wiwe uko Uburundi bwari bwubatse, nuko Uburundi butari koko Uburundi nk'uko tubumeze, ahubwo bwari Uburundi bwarongorwa n'imiryango. Imwe mu miryango yari ikomeye n'indongozi zatwara zari zikomeye ni nka Ntare Karemera yatwara igice c'uburaruko mu gice ca Vyegwa, Ingozi y'ubu, Remera, Banga na Nyamigongo. Uyundi mutware yarakomeye ico gihe yari yarigaruriye agace k'ubumanuko, akaba yari yakagaburiye abahungu biwe Soro na Jabwe. Uyo nawe uyundi yari umutware yitwa Ntwero, yatwara igice ca Burunga ubu giherereye mu bumanuko bw'igihugu c'u Burundi mu bice vya Mugamba na Bututsi, ni gice gito ca Buragane benshi bita Burunga bwa Burundi bwa Nyaburunga. Igice nico Ntare wa mbere yaje kuba umwami wa mbere w'u Burundi yoba yaravukiyemo. Ivuka rya Ntare benshi bita Ntare Rushatsi naryo ryabaye amayobera, nkuko twabigarutseho igice ca bumanuko ca Burunga Ntwero yatwara cari kiri hagati y'uruzi rwa Murembwe na Ruvyironza, gusa iki gice kikaba cabangikanwa n'ibindi bice vyatwagwa n'abatware batwara imiryango. Aha twovuga nk'umuryango w'ababibe bava mu Kirimiro, ndetse n'umuryango w'abajiji bakomoka Inkoma. Bimeze uko mu gihe igice c'uburaruko canke se Foyer du Nord catwagwa n'umuryango w'Abashubi, kikaba cari giherereye hagati y'uruzi rwa Kanyaru na Nkokoma. Uwagitwara nk'uko twabigarutseho yitwa Ntare Karemera, akaba yarava mu muryango w'Abagesera. Uwo muryango ukaba wari mu gihugu citwa Ubugesera, kikaba cari igihugu kinini cane aho hambere, cava kuri Nyabarongo mu Rwanda kugera kuri Ruvubu imugera hafi ya Kibira. Reka tugaruke ku ivuka rya Ntare umwuzukuru wa Ntwero. Uyu akaba yari umwimukira yaje ava Imbuga, ubu ni mu gice ca Rumonge, aza kuduga yibera mu ntara no mu misozi ya za Bututsi, mu ntara ya Bututsi. Mw'ico gihe hari haheze imyaka myinshi kino gice ca Bututsi atamvura igwaho, arivyo vyatumye uyu bivugwa ko ashobora kuba yari umuvurati Ntwero yaje kwibera ngaha, hanyuma imvura itangura kugwa inyuma yo kwimuka ava mu gice c'imisozi ihanamye ya Rumonge akaza kuba Ibururi y'ubu Iruhongore mu Mugamba. Aha niyo Ntwero yaje kuvyarira abana biwe babiri, Jabwe na Soro. Bamaze gukura, Jabwe
na Soro bakaba bahawe ibice batwara. Soro yaje kurungikwa gutwara igice cyari giherereye mu burengero, aza kuba igashinyira hafi ya Matana, aza no kugira izindi ngo ijya Nsoro, aza no kugira izindi ngo imatutu hafi yo mu Rutana, mu gihe Jabwe nawe yaba aho i Ruhongore. Mu gihe Soro yaba igashinyira, ubwo yari yagiye kugendera intara ziwe agenzura, imvura yaje kugwa, mu gihe Jabwe nawe yariko ahiga inyamaswa hafi y'igashinyira, akaba yaje kugama mu rugo kwa Soro. Ni mu nzu kwa Soro yaje asanga serugo atari hari, ariko hari inarugo. Uyu nawe akaba yaboneyeho aza kugema imbavu, nyuma haza kuvuka umwana yiswe Ntare, benshi baje kumenya nka Ntare Rushatsi Cambarantama canke se Ntare wa mbere. Ivuka ryiwe rero rikaba ryaje ritera ibibazo, mu gihe se azwi koko ari se w'amaraso yari Jabwe, ariko se w'umutima twobivuga akaba ari Soro, mu gihe ico gihe Soro atavyara namba, ariko Jabwe akaba yaraje kumuvyarira umwana, amuvyara ku mugore wiwe. Ntare yaje gukura akurira mu rugo rwa Nsoro, ariko aza gutembera igihe kimwe, aza gutembera mu rugo rwa Jabwe. Igihe kimwe rero Soro yagumye atuma ko umwana Ntare ngo arungikwe mu rugo iwe, ariko Jabwe aza kwanka. Arivyo vyatumye Soro asaba abantu, ni kuvuga abashumba wiwe, baza kuzana Soro bamushikana mu rugo igashinyira, nyuma baza kumuhungisha bamutwara mu gihugu ca Tanzania Ibuha, amucishije mu manuko ahitwa Igikwazo, mu ntangaro amujabukana Maragarazi no kwa Inasenge yitwa Inamabuye, yari umwamikazi w'Ibuha. Ubuha bwatwagwa n'umwami yitwa Ruhaga canke Ruhinda. Aha rero Ibuha niho yaje gukurira mu ngoro y'ibwami Ibuha, gusa se na se wabo basigaye mu nduru ndetse intambara bapfa. Uyu mwana yatanguye kurota Soro n'ingwanyi ziwe baraneshejwe, bahungira hafi y'igitanga ihitwa ijya Nsoro. Kahise kemeza ko nyuma yo guhungira mw'iki gitanga batongeye kuboneka, ariho havuye umugani uvuga ngo kunyika nka Soro anyikira mu gitanga. Jabwe yaciye afatanya intara Soro yatwara n'iyiwe azitwarira rimwe zose. Ntare nawe akurira mu rugo Ibuha, niko yagiye agenda kura mu ngoro y'ibwami bwa Ruhinda canke se Ruhaga. Akazi yakora ntikara kandi kwari ako kuragira inka, ndetse akaba yariyambarira n'igisato c'intama, aho havuye akazina ka Cambarantama. Hari byinshi vyagiye vyandikwa kuri we, nkuko buri wese ashobora kwandika mu gihe iyo kahise k'umuntu w'intwari kagenda kavuga ukutandukanye. Nta kabuza hari abemeza yuko ubwo yari aha ibwami Ibuha, igihe cyose yarengana ivyansi vyanyeganyega. Ibi bikaba vyaratera ubwoba abantu, harimwo n'umwami nyene Ruhinda. Ntare yarakina kandi ikibuguzo, ico cari kizwi yuko yakimenya cane, akamenya no gupfindura, akaba atigera atsindwa na rimwe. Ikindi kandi nuko inka yari yaragabiwe n'umwami Impfizi, buri gihe cose yatsinda izindi zose z'umwami Ruhaga yari asanzwe afise. Ibi vyose vyatumye agenda agirirwa agashavu n'umwami, vyageze naho senge wiwe Inamabuye asaba ko buri gihe Cambarantama akinye n'umwami yoza aritsindisha, kugira ngo umwami ntashavure yuko atsinzwe n'umwishwa wiwe.
igihe caje kugera Uburundi buterwa n'inzara, uruzuba ruratera, ibitari bwigere bibaho, niho abapfumu inkandwano na Mitimigamba baragura babona ko hariho uwari gushobora gukiza igihugu. Uwo nawe ntiyari uwundi, yari Cambarantama, yari asanzwe ari Ibuha. Nuko bafata akayira barakokera bagana Ibuha n'ibwami ngo ba. Inyuma yo kubonana na Inasenga Inamabuye wa Cambarantama, bamubwiye ivyo ari vyo ndetse n'ikibagenza, nawe abarafasha arabanyegeza inyuma y'ingoro. Gusa uku guhishwa canke se kunyegezwa, nk'uko abarundi bakunze kubivuga ati umurushwa n'ivyatsi ntibimuha inzira. Bukeye bwaho impfizi imwe ya Ruhaga n'iyindi ya Cambarantama zaje kugwana, nuko zimena zinasambura urugo. Umwami abona aho bano bapfumu bari binyegeje, nuko akoranya ingabo ziwe babaja inyuma, nabo barahunga, bahungana n'ino mpfizi ya Ntare, ariko kandi bahunga berekeza mu gihugu c'u Burundi bajanye n'umwami Ntare, bava Ibuha basubira i Burundi. Bambutse rero ibice bitandukanye harimo na Ngomanti, aho baciye baca Igiheko baduga bashika ku musozi wa Nkoma, barahagarara hafi y'urutare rwitiriwe Banege, baricara babaga ya mpfizi. Nuko urusato Ntare ararubamba kugira ngo rwume hejuru ku mwobo ahari hasanzwe hari umugina. Inyama nazo zari izizo mpfizi azigaburira abaraho. Musanzwe muzi yuko ku migina henshi hakunze kuba hari imyobo, mw'uyu mugina niho haba isato. Iyi sato rero yashatse gusohoka n'inguvu nyinshi, nuko iza irakubita kuri rwa rusato rubamvye neza, rutangura kuvuga ngo gi 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 gi. Abaraho batangura kuvuza impundu ngo noneho umwami arabonetse. Nuko ba bantu bari baje, ba basirikare b'Ibuha bari baje bakurikira ingabo uyu mwami ndetse n'abapfumu, basubira inyuma bati noneho karabaye, barahunga ati umwami arimitswe, biraheze. Inyuma yo kubona ibi, umwami rero Ntare yaciye aca igiti c'umurama, nyuma abamba ko rwa rusato ingoma ya Kagenda. Nuku yavutse itangura kuvazwa, noneho iba icingiro ry'umwami. Kuva ico gihe gushika ku gihe ubwami buhereye kw'igenekerezo rya 26 z'ukwezi kwa 11, kw'igenekerezo rya 28 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'1966. Ntare yaje mu gihugu mu gihe buri muryango wose wari ufise umwami wawo. Umwe mu bo yahuye nawe yatwara yari asanzwe ari umugore. Ntare ntiyashitse arondera kugwanya buri wese, ahubwo we uwo n'uwo mugore basinye amasezerano yo kwiruka ngo barabe ubushobora gushika ibanga ubwa mbere, hanyuma akagenwa kuba umwami. Nuko umwami n'uwo mugore Ntare baje kwiruka. Nyuma Ntare Rushatsi Cambarantama agere ibanga ubwa mbere, nuko yimikwa kuba umwami w'u Burundi ku izina rya Ntare Rushatsi, benshi bita Ntare Rushatsi Cambarantama canke se Ntare wa mbere, umwami wa mbere w'u Burundi. Nuko yaje kuboneka. Inyuma y'ivyo niho yatanguye guhuza imiryango, agira ubwami bumwe, naho abansi agakoresha umuheto. Muri bo harimwo Jabwe yari se wiwe, aho yaje kwicanwa n'abahungu biwe ku rugamba rwabereye hafi ya Waga. Nawe Jabwe akaza guhambwa inyuma yo kwicwa n'umuhungu wiwe atari asanzwe abizi, aza guhambwa imbizi. Cambarantama rero yavuye aha Inkoma aca ibanga, nyuma aza kuduga aca Ikidasha no mu Mugamba, nyuma yicara neza na neza Ikiganda, Imbuye, Imuramvya, aho havuye haba ishingiro ry'ubwami imyaka n'imyaka aha Ikiganda. Ibi vyiyumviro vyasizwe ariko kandi bimeze uko mu gihe hari abandi bemeza ibindi vyiyumviro, aho bemeza yuko umwami wa mbere yaje ava i Rwanda
bashingiye kuri teze yitwa Nyiginya canke se Sikre do Kanyaru. Hari n'abandi rero bemeza yuko umwami ashobora kuba yavuye muri Ethiopie, ivyo benshi bakunze kwitwa Sikre Hamitike. Abemeza ko yavuye muri Ethiopie harimo nk'abamisiyonari babikoresha cyane kugira ngo babashe kwigisha abarundi kugira ngo babashe kuyoboka inzira y'ubukristu. Aho bemeza yuko n'umwami wa mbere yavuye muri kiriya gihugu ca Ethiopie hari hasanzwe hari abakristu, yuko rero nabo bokurikira idini ry'ubukristu. Ariko hari n'abandi nka George Smith na Pierre Baranya nk'abo bemeza yuko umwami wa mbere ashobora kuba yavuye i Rwanda. Ariko mumenya yuko hano i Rwanda hari hasanzwe na cyane mu gice c'uburaruko, inyuma y'ukubuhuza ubumanuko n'uburaruko, umwami kino gice c'uburaruko cyari gisanzwe gitwagwa n'uwitwa Ntare. Aha rero bamwe bakaba bemeza yuko ibi bya Sikre do Kanyaru ari uko ari Ntare wo mu buraruko canke se muri cagiye twavuga ati Ntare Karemera wo mu buraruko. Reka tubashimire ko mubanye natwe mwashoboye gutahura neza imvo n'imvano y'umuzo w'umwami wa mbere n'ukungene yashoboye kuboneka. Reka tubongere tubasabe mugire subscribe nimba mutarabikora, mwongere musangize no video kuri mbuga zitandukanye mushobora gushika ko. Tubashimire.